Ubundi uriko akora Time of Love sivyo? Ya tuko turakora Time of Love. Okay. None ugura mbere kura na Sami kugira ngo mukorane rya film yani Time of Love wabanje gukina mu yandi ma group atandukanye cyane. Twavanye kure cyane. Rero Johashe ntitwashwanye. Johashe impamvu noba ntarakinye mwirya ibanga seri. Bashobora kuba baprofitiramo ngo kugira ngo akinishe umukobwa kwanza kuryamana nawe mbega ubu wararyamanye na Joachim canke na Sami kugira ngo bashe gukina muri zo filme nyene cyane ya Bola bakunze Budget Today TV reka nizere ko mumeze fresh aho mwerere hose bwa mbere na mbere kwanza reka ndabagumbira amakuru y'imisi myinshi ndabakumbuye cyane nyene nkungiye mubibona ngaha turi kumwe n'umutumire arakuze ubwo nyene kira kintu cyose aracivugira ntibagiye bende kamera nyene ni nyama coma nk'ibisanzwe bite mabuce namahoro cyane urameze neza nuko ndashima Imana abakunzi ba Budget Today TV nyene bakumenye uriwe n'ibyo usanzwe gukora mu buzima bwa buri munsi. Okay, ndabaramukije cyane ndabakunda cyane amabanyita Yvette irakoze Yvette abenshi banzi mu mafilme n'ibyo nkunze gukora umukinnyi wa filme ego. Okay, kariyeri ya filme yawe yatanguye gute byakujemo gute ni gute wamenye yuko ufise impano yo gukina amafilme? Bisanzwe ntabwo nari nzi ko nzi gukina filme uburyo byanjemwo cari igihe nari mfise ibibazo bikomeye aho nari mbayeho nigunze byari igihe cy'umubabaro udasanzwe nari mfise abagenzi nyene n'abingozi nari mfise abagenzi nyene basanzwe bakina filme babikora neza barampamagara ambye ati igihe kimwe basi duherekeze tugena mu repetition reke guma wigunze ndabaherekeza ndavye ivyo bagira ko aragira ama repetition kwa kwigunga gutangura kumvamwo ntangura kumva stress zigabanuka ntangura gutwenzwa n'ibintu bariko barakora nyene numva ndabikunze ubundi munsi nsubiye rya kabiri barambye ati natwe turagomba ko nawe ugira ivyo tuko turagira barambye ati kina wasaze Licambere byarantwengeje ko umuntu ashobora gusara aho nyene kandi akomeye bivanye nuko rero nace mbona biryoshe numva ndabikunze rero kuko numva ko stress ziragabanuka ndasamara ibintu nk'ivyo nuko kuntu ninjire muri filme. Yvette usibye ko nsanzwe ndakuze mu buzima busanzwe ndavyibuka muri Uganda yani akavideo kawe kambere natanguye kubona nikajyanya wakinye uri kumwe n'undi mutipe sinzi nimba ari umu brother wawe ariko uramubwira ni ati ngo uzorongora ryari ko abantu bungana mwese bamaze kurongora nagahita kubaza ati none wowe uzopfa ryari ko abakobwa bose mungana nawe bamaze gupfa ese nyene ubu byumva gute mu gihe uba wumva yuko igikorwa cyawe kiba carageze ahantu yani ho canke igihe mwakora akajya comedy warukeka neza ho gashobora gusha kuri etape kuko je umuntu yakanyeretse yari umukongomani twabana mu Buganda acarambye ati nsubi yani ngo nsigurira bino bintu biri ngaha mbega mu gwakira kajya kantu mwagakinye mwibaza neza yuko gashobora gushikaho kageze cyane uwo twagakoranye we yarabizi yuko gashobora kugera kure ko yarabimenyereye mejewe ndabona umenga ibintu bisanzwe ntigashobora kugera kure nza gutangazwa rero n'ukungene bagashizeho mbona umuntu ari muri Australia arakandungikiye ntateze nyene ndakumbagana ndavuga ati ibyo bintu bishika hariya hose ntabyo nari nzi vraiment naje wari mu Uganda umutibe namubwiye ati jo umunda muzi unashima kwana muri famille yacariya ngo ekaye ngo reka kwigarishije none Yvette sigari ikintu nyabagi ko uryo nobwira abari ko tuzinanye bakabyanga hama Yvette jewe ubundi uriko akora Time of Love sivyo ya tuko turakora Time of Love. Okay. None ugura mbere kura na Sami kugira ngo mukorane rya film yani Time of Love wabanje gukina mu yandi ma group atandukanye cyane mbere yuko duhura na Sami urumva ko natanguriye Ingozi nakoranye na Johashe rero hamwe n'ivyo twarakinye bibaho turakina Makanyaga turakina umugore w'umutima nyuma yaho maze kuva hariya Ingozi ishitsi no twarakoranye na Nipo uwo bakunze kwita cyane ku rubone twarakoranye Amour Impossible rero nibwo twahuye na Sami nawe
razi yuko abakinyi tuguma tumenyana yego none kusanzwe uri umukinyi mwiza usanzwe uri umukinyi mwiza ni kubera iki none utagiye gukina muri Ibanga series kandi wumva ko ba Joachim mwarakinanye mbo abenshi bakunze kumbaza ngo mbega mwarashwanye bimeze gute ariko Johashe ahari hose ndaburabukije kandi yubahwe ndabakunda cyane abantu bo muri Inkinzo TV tuhavanye kure cyane rero Johashe ntitwashwanye Johashe impamvu noba ntarakinye mwirya Ibanga seri no kubera ko ukukuntu mbino kandi mfise akazi ka buri munsi nta mwanya ukwiriye noronka kugira ngo nduge ingozi nkore firme hanyuma nongere ngaruke urumva ku kazi baca bamfatira naho usanga nta mwanya ndonse nico mwakoranye na igihe mwakorana na Joachim n'umuntu nyabaki kuko niwe mwanditse amafilme yose wenda akina right n'umuntu nyabaki yani mugiye muri nko muri tournage nyene ibintu nk'ivyo impamvu cyaze gusobanura ibi yani biri mu bintu umengo biba bigwirirana sana mu bantu benshi usanga baba bayoboye abandi urabona kuko jewe ari umuntu numvise ambwira ni ibintu babimbwiye kuri nuze kuri Joachim ndetse no kuri Sami ese zaviva no kungene wakinye kuri Joachim ukaba uri ko ukina no nga kwa Sami bavuga ati ngo bashobora urumva mucama k'ivyo babaza nabo bwabo ntabwo babihamya ngo bashobora kuba baprofitiramo ngo kugira ngo akinishe umukobwa kwanza kuryamana nawe mbega ubu wararyamanye na Joachim canke na Sami kugira ngo bashe gukina muri zo filme nyene cyane ya Deni nizere yuko uranzi neza amateka yanje menshi urayazi rero ivyo bavuga nagenda kubwira ngo ni binyoma ni kinyoma cambaye ubusa Joachim n'umuntu mwiza Joachim ari muri bamwe nakubwira ati bansanze ndahantu nigunze agerageza kunkuramwo izo stress kugira ngo menyere kuba mu bantu benshi menyere kugira iki kunezerwa twatangwe mu bamodo na Joachim turabivamwo tuja muri film rero urumva babivuze uko baramubeshera cyane baramubeshera Joachim n'umuntu mwiza no muntu vraiment n'umuntu mwiza vraiment nyene umva kuko namakuru ngene avugwa bavuga babikekiranya nimba biva no kugira basanzwe bimereye mu social media bavuga amajambo yose babishakiye nyene nimba ari byo bice batuma abantu gusha batangura kubiyumvira ukuntu baba batari nyene giste nico gituma cyemvuga ni kuko Ivete nzi ko akinanye nabo kandi umunsi akaba akinana na Sami reka ndamubaze yani kino kibazo wenda abajyana ibibazo by'ubujuju bashaka kubyirengagiza hama reka tugare kuri Time of Love ubona abantu bako barayakira gute ndiko ndaraba mu commentaire abantu bariko barayikunda cyane kandi nongera ndakwishura no kuri Sami nawe nyene ivyo bamuvuga ko nububeshi nawe nyene n'umuntu mwiza uburyo twahuye nawe nasanze nawe ari umuntu mwiza sorry wasanze ari umuntu mwiza mbere ukura nawe wakeka ko ari umuntu nyabaki bo namwumva nk'uko urukura mwumva ndamwumva nk'uko umwumva baravuga ko atari umwana mwiza Sami akunda abakobwa Sami mbo ariko rero ukuri ni kwa mwene ko iyo umuntu mubonye ubwiwe urahize ukamenya yuko no muntu nyabaki ego akeshi kinonya kikubera icigwa arigiye uri ngaho nyawo mukunzi wa Buja Today TV ugafata umwanya wo kwiyumvira umuntu uko atari ese aho kuba wamwegera kugira ngo banze umumenye ukamwankira iconya gusa kuko wamwumvise ariko nushaka kumumenya umwegereze akubwire nyene uwari we ukuri kuko abantu nyene twaba tuvuga hamaje mu menshi nyene atandukanye none kuri ijya film Time of Love bivanye no kungene ikoze icambere kwanze kana ubyeti ukura byifatamwe neza ndabizi ko nabikubwiye inbox gusa reka ndavuge kuri camera vraiment ukura byifatamwe neza cyane merci beaucoup kandi nyine wubakwe nanubwo binanungura sana nyene none igihe cyose uzokwamukirana n'abandi bantu cyangwa ufise gahunda yo kuzocreate nyene wenda nawe na channel yawe ibintu nk'ivyo bo ntawo kwipfuza kwamara mu bebe umwana araregwa kandi agakura rero nipfuza kugera kure nanje aho nzogera ko nugura channel yanje nkakora ibindi nyene ego ushaka kubanza ugere kure kwanza
oya si kuvuga icyo hari intambwe ntaragera ko kumbure ariyo mpamvu bituma ntarugura channel yanje ego. Wow, nyene numva arindire kwanza kure kugira ngo nyene abashe kugira iki kuzokugura channel yiyo. Nizere kutazomera nk'aba bahungu usanga baba bakuza nk'imyaka 32 cyangwa 36 bakiba kwa papa na mama wabo ngo nyene turacara abana. Ni ku buryo bakura ni barabimenye yuko bakuze. Bo Stone rero iyo umuntu ageze kuvaho niho nyene babona ko yakuze, utaravaho nyene ubukira umwana mu bandi. Okay. Nyene ubwo nyene wifate nka conseil nimba wa Mungu kibiwanze mfise imyaka 36 nyene uyu papa wawe akikugaburira atarakazi wifitiye nyene ubwo nyene niwigumire mu bana unganya nyene n'uwo mwana wa mushiki wawe nyene abakwanyo kuri wawe nyene ibintu nk'ibyo. Nyene guys nyene gisongwanire karakaganda gusa gatoya nyene gusa nyene karyoshye nyene kiyoze nyene gisi nyene byari bihagije. Reka ndagushimire cyane Yves. Okay, nanje ndagushimiye cyane buryo wanyimviriyeho. Kandi ikindi naco ibyo bintu byo kuza mubesha ntabwo ari byiza. Umukobwa twaje nganya tuwamarikira iminota 40 ambwira ngo ari mu nzira. Urumva? Yani twari dutashe shadura nawe ari kwimoto. No ndibaza ati nimba yari mu nzira agafata iminota 40 ari kwimoto. Yari kuzana amaguru ho yakora amasaha 6. Ko murasemesha ukwereka kuza muri ipodora amasaha 8. Iyo mipodo nyizo batuma kweri yani hari ibintu byinshi mubura. Yes, nariko ndipodora byinshi. Umbiriza cyambere ni kuri sore. Sore rumva undaruhutse. Habaye ikibazo sinashatse kukubwira. Twagwajije umwana tware turagenda ijoro. Umfate yinjiye ibitaro kandi byasaba yuko ngombogwa hanyuma baze ngende kwishanje hanyuma mbone kuza urumva ariko byari bigoye cyane rero hari ibintu kubivuga kandi sinari kubivuga kandi nk'umukozi w'Imana nk'umukozi w'Imana yahisemwo kumera nk'ubesha kugira ngo tumutegereze nk'ubu umuhero wari guca ushika nihe yari kuja nyene ubwo ni mwubahwe amazina ni Dennis Stone byendaga kumwe na Nyama nyene n'umutumire wacu akaja mbukamwe kubagenzi yani kubakunzi ba Buja Today TV. Ndabakunda cyane mwobaho muri hose Imana ibahe umugisha.